Reka ndabaha ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi mu makuru twabatorekanije kuri no munsi mukaba mugira muyashikirizwe na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ugwaruka nibwo rufise inguvu nyinshi kugira ngo ruduze iterambere ry'igihugu mu gihe atanumwe yosigara inyuma mu kuduza ico kivi. Ishirahamwe Brarudi rirahamagarirwa kwiyungunganya kugira ngo rirose abene gihugu ivyo ritegerezwa. Reka ndabaha ikaze mukanya ni muri mukwaye. Bikasubire ndabaha ikaze mwebwe mwese muriko muradukurikira. Turi kumwe twese birashoboka koko n'urimago yagi naje hamwe n'abandi kugira ngo tuje ku kivi cyo kuduza iterambere ry'igihugu c'u Burundi. Ivyo byashikirijwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi mu mubonano yari yahaye ugwaruka gwikorera ivyabo ruba hano mu gisagara ca Bujumbura. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jessica Kahene Ingabire. Ehera ukuntu Burundi ari igihugu ciza c'amata n'ubuki c'imisozi myiza n'utubande gifise ubutare isi ndimwa amazi meza, ariko tukitwiga mbere kwisiga ikenye ntwikangure gwaruka mu intwaza ngabo nandi ndababera umugabisha ndabaje imbere nkuko mwanyize mukangira se Barundi hama duhindura ishusho y'igihugu cacu ciza c'u Burundi, tuvyeze umusaruro itunga Imana yatugabiye, dushire hamwe inguvu dusenyere ku mugozi umwe maze iterambere n'ubutunzi bidushware, twirinde ivyimviro bibi biduteranya. Ivyo vyavumeranye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye aho yatumiye ugwaruka guyungunganya mu gisagara ca Bujumbura mu kiganiro. Mwumve ko umutahe wa mbere tujanye muri rugamba wo kugwanya ubukene nuko tubanza kugira umushinge nyawo, umushinge w'amahoro n'umutekano. Mwebwe rero mwagwarukamwe ntihagire umuntu azosubira kutwononera iki gihugu kandi tugira twebwe twifatira umuvuduko. Ni gwacu ubu Burundi bwejo bari kumwe ntukimenya umuhutu n'umututsi n'umutwa, ni vyiza birahimbaye. Twari duhumye none duhumuke tuje hamwe tugira ngo dushobore gushora ibintu kugira ya madevize murondera aboneke. Ndabwira ubu Burundi buri tugendera ku mahera gusa, nitwe twari twarabuze ingere tuyarondera. None rero umwe wese yigira inama ntagiye umuntu azosubira kuvuga ngo yabuze icyo akora. Ibikorwa birahari ahubwo n'umutima w'ubwenge wari warazimiye, ubu niwo twari twaje kuzura tuwushire ahabona kwibarabara. Ibu rero mwese rero muce mutangwa kugenda muhagaze neza, mufise umutima w'iterambere ry'igihugu c'u Burundi. Ko rero mufise uwo mutima emwe natwe uca wigwiza ko gatanu, ereka natwe wamuduhaye morale. None dukoresheje umutahe dufise hari uye riri mu mugongo, mwese mugire umwete mugire umutima umwe, hanyuma dukorere hamwe kugira ngo duteze imbere igihugu kandi ntagire uwica umwano. Twese turashoboye, nitwiyemere turashoboye. Niba wewe wona kuri magonyagi ja hamwe n'abandi kuko turi kumwe twese birashoboka. Ugwaruka rumaze kwiyungunganya ugatera intambwe gwashinga intahe urundi gwaruka rubakangurira gutangura ntibarindira uburyo buva hanze, ariko batangure kuri buke bafise. Ntibarekeye aho bagiriye ko batura se Barundi bazo bitandukanye bipfuza ko vyokemurwa kugira ngo bashobore guterera neza mu iterambere ry'igihugu cabo. Nawe akabaciye abemerera gukora ibishoboka byose ngo bikemurwe. Ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bukaba bufise ukwezi utenga kumwe ngo boga kwigihugu cose kugira ngo bahure no gwaruka gwikorera ivyago ruri mu gihugu cose. Tumushimire Jessica kuri yo nkuru yadutohoreje. Abatanguje École Internationale de la Fondation Marie-F de Turquie barakoze kuko iryo shure ritanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamakungu. Ivyo vyashikirijwe n'umutambukanyi w'igihugu cacu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye mu gihe yaragiye gutanguza umwaka w'ishure w'2021 ushira mu mwaka w'2022 kuri iryo shure rikukira igihugu ca Turquie. Ni nkuru ya mugenzi wacu Raymond Prospere niyo nkuru. Mu gikorwa cyo gutanguza umwaka w'ishure w'ibihumbi 2021 ushira 2022 ku ishure mpuzamakungu rya Turquie mu Burundi ari ryo École Internationale de la Fondation Marie-F de Turquie. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yabanje kugenzura amasomero y'iryo shure. Ibirori nyezina vyatangujwe n'indirimbo zihayagiza ibihugu by'u Burundi na Turkiya.
Mwijambo ryo kwakira abashitsi Erol Arsane aserukira École Internationale de la Fondation de Marif de Turquie yatanguye ashimira umutamukanyi w'umukuru w'igihugu kwiteka yabateye mu kwishikira kuri iryo shure. Ambassadeur Selap Ataye aserukira igihugu ca Turkiya mu Burundi mwijambo ryiwe akaba yemereye abarundi n'u Burundi ko igihugu ciwe kitazohengeshanya gufasha uburundi mu bijanye n'indero. Nawe umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana akaba yashimiye ishure mpuzamakungu rya Turki mu Burundi kuko batanga inyigisho zo kugwego mpuzamakungu mugabo akaba yabasavye ko batokwibagira kwisunga umugambi w'igihugu kubijanye n'indero. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angela Ndayishimiye akaba yashimiye abatanguje iryo shure mu Burundi kuko ritanga ubumenyi bukomeye kandi rikaba ryiga ko abana b'u Burundi batari bake. Ntiyibagiye kwifuriza abanyeshuri bose buca basubira ku ishure umwaka w'ishure mwiza. Iseko ishure mpuzamakungu kwishira hamwe Marif rya Turkiya ritanga ubumenyi ku bana bakiri bato no kugwaruka ruva mu bihugu bitandukanye mugabo ahanini rukaba rugizwe n'abarundi. Ibyo bitanga umwizero mu gihe igihugu ca Turkiya gisanzwe kizi ko kiri mu bihugu bitanga ubumenyi bw'akanovera ku isi yose. Ico gikorwa ciza kikaba ari kimwe mu bifasha mu gutsimbataza imigenderanire no gufashanya kuri hagati y'u Burundi n'igihugu ca Turkiya. Nagomba kwifuriza abanyeshure kuzogira umwaka w'ishure mwiza w'ibihumbi 2021 ushira 2022. Baze bige birinde ico cose coza kibasamaza kikabatesha intumbero bihaye. Fondation Marif de Turquie rikaba rifise amashuri arenga amajana 330 akwiragiye ku isi yose. Reka tumushimire mugenzi wacu Raymond Prosper niyo nkuru nawe kuri iyo nkuru yadutohoreje. Ibihanze igihugu biba bihanze n'ibiri mu gihugu ngwishira hamwe Brarudi nirikuye kuja iruhande ku bukene bw'amafaranga mva makungu mu gihe yoba ariyo atuma habikena ry'ibinyobwa basanzwe bakora. Ivyo byashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta Arengiyome Bunyoni aho yariko arahamagarira iryo shira hamwe kurikiye kwiyungunganya kugira rironsa bene gihugu ivyo basaba nabo nyene ngo baterere mu iterambere ry'igihugu. Kurikirana Arengiyome Bunyoni. Ibihanze igihugu bihanga n'ibiri mu gihugu. Nimba hari ibibazo by'ibikoresho, hari ibibazo by'amadevize, hari ibibazo bicanke biriya, ivyo nabo nyene ntibashobora kuja ku ruhande kuko bari kubakorera mu gihugu. Nimba hari ibibazo by'uko hari abatirisha bakaba bashobora kuja gushora umwavu wa fomi hanze bakaba baja buri biharagi mu ijoro hakurya, bashobora kuba hariho nabo bajabura n'inzoga. Iyo wegera ishiramwe Brarudi yakubwira neza ingorane zihari uko zimeze. Je naragiye kubagendera barambwiye ingorane bari bafise, izo twashoboye gutorera umuti twarazitorera umuti, izindi nazo barabwirizwa kurindira kuko nabo nyene barafise ingene babwirizwa kwiyungunganya kugira ngo ibiba bikenye barashobora kuvuga ati barakenya amadevize mugana amadevize barashobora kuyarondera hanyuma bakayinjiza, hanyuma bagashobora gukora ahubwo bagasahiriza muri leta. So kuvuga ngo leta nigumiza n'amadevize, twebwe ntituri abanyamerika ntidukoresha amadolari ntidukoresha n'amayero, twe dukoresha amarundi. Uwari we wese rero akeneye n'amadevize nawe arafise uruhara kugira ngo ayo mafaranga y'agaciro nawe ashobore kuyarondera ayazane akore kuko birashoboka n'abandi niko babigenza. Ugira ngo abahindi ntibakoresha amadolari, none bayakoresha batayarondeye, barakoresha amadolari mugabo urufaranga rwabo ni rupiya si udolari. Abarabu hari abakoresha amadirhamu, hari abakoresha amadinari, hari abakoresha ibiki mugabo uruhera mva makungu rukenewe kuja ku isoko mpuzamakungu uwari we wese ariruka akarurondera, ni nabo bongera bakayagwiza bakayashira no mu mabanki ahubwo na leta ishatse ikayikora ko gusumba.
mu kugwaniriza hamwe ikiza ruhonyanganda sida umugwi PNLS ngo bagiye gutangura gukorana n'abagendana umugera wa sida kugira ngo bashikire benshi bashoboka. Barafise amahirwe kuko hari ubuhinga bwinshi bwo gupima uwo mugera wa sida. Ivyo bikazosahiriza mu gushikikira ibice 95 bisabwa na ONU-SIDA. Kurikirana muganga Aime Ndayizeye arongoye PNLS. Ubwa mbere ho byo turiko turakora n'ibyo turi mu mavuriro mugabo twarabonye yuko tuza gukorana n'abasanze bagendana umugera wa sida kugira ngo bonyene barazi ahanini ibibazo bafise, basanga mbere no muri bo harimo abafise akarorero keza. Aho rero twarabonye ko cyane ibikorwa byari mu mavuriro mugabo ubu twarabonye ko ari kuva mu mavuriro kugira ngo dushobore kwegera mu bene gihugu dukoranye nabo ngene basanzwe bagendana umugera wa sida. Aha turabona ko rero benshi hanini harimo no kudebukirwa, bamwe babona ko bafise amagara meza gashobora kumengo umugera wa sida nikikiri kibazo. Cyo gituma rero navuze ko dukoranye n'aba basanzwe bagendana umugera wa sida twarabonye ko bazodufasha kugira ngo dushobore kubandanya tugwiza iryo hangiro, cyane ko dukeneye ko atabantu bashasha bo kwandura umugera wa sida kandi ko atabantu bopfa bahitanwe n'umugera wa sida. Dufise amahirwe menshi kubera ko turavye aho twahereye igihe umugera wa sida warukiza ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu 1983 nk'akarwa twahereye ku kigo kimwe gusa kimwe kijeje kurandurana n'imizi kandi umugera wa sida. No munsi turageze ku bigo bishika hafi 880. Turabona ko rero ni byinshi kuko twishimikije intambwe tugezeko, tukabona ko nk'akarorero no munsi tuko turakoresha uburyo bushasha bwo gupima kugira ngo bandi bose navuga bakigenda n'umugera wa sida batabizi dushobore kubapima. No munsi hari uburyo bw'uko dushobora dufatiye nko kugendana umugera wa sida wenyene turondera gupima wo bubakanye, kondera gupima abana shanke n'abandi bagendanye, hama kandi akaba ari gipimo cy'uko umuntu wenyene ari muhira ashobora kwipima wenyene. Twarabonye ko ubwo buryo butuma turonka abandi muri babandi twatubura. Ikindi nuko abantu nk'abo bose bari ku miti gufufaza, kandi twarabonye ko muri abo amaze gukora igipimo cyasharije ibirari imigera nshibonekeza. Ibyo rero igihe imigera itashibonekeza bisigura ko kwanduza abandi bigenda bigabanuka. Twe turabona ko rero uko navuze uno munsi dukoranye cyane n'amashira hamwe, dukoranye cyane n'abanyene bagenda n'umugera wa sida, ibyo bice bisigaye tuzabishikira. Saba ko ubu twongereza umurindi dukoresheje ubwo buryo bushasha nagenda avuga gupima ibyo ishiramo OMS rigenda riduhimiriza. Turabona ko tuzabishikira hama kandi yango tumaze gushikako tubanange dukora kugira ngo ndusubire inyuma. Turizeye ko rero tuzobashika ko tugeze ko ntamwe nziza cyane. Akabiri nayo nkuru ya nyuma dusuzireye ko amakuru twabatorokanije kuri no munsi. Reka nshimire bagenzanje bafashije kuyatorokanya, ntibage gushimira mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, nkaba ndabifurije kubandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi. Murakoze.